Jewe mugiye kubana ni Roy Juif. Uyu munsi nkuko mwabisavye muri benshi twongeye kugaruka kuri rwa rutonde rw'amazina akunzwe cane y'abana b'abahungu agezweho muri 2026. Uyu munsi twaguhitiyemo amazina atatu ajanye ushobora kwita umwana w'umuhungu. Ushobora kuba warabuze umwanya wo gutora amazina y'umwana wawe, cangwa ushobora kuba ufise ikibazo co kuba woronka amazina meza agezweho mu mwaka wa 2026. Munsi twagukoreye uru rutonde rw'amazina 10 akunzwe kandi atatu ajanye. Ndaba ko wakoze subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Hanyuma nimba hari izina ukunze utwandikiye muri commentaire, cangwa nimba wipfuza izina twandikiye muri commentaire twabico twogufasha. Tudatevye rero reka duhere ku izina ry'icumi. Izina ry'icumi ni Ntwari Edin Garen. Ntwari Edin Garen. Ntwari ni izina ry'ikirundi. Edin ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo uw'umugisha. Hanyuma Garen ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanura umutuzo canke gutekana. Ntwari Edin Garen. Izina ry'icenda dusanga kuri urutonde ni Nkomezi Avidimzi. Nkomezi Avidimzi. Nkomezi ni izina ry'ikirundi. Avi ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana yanje. Hanyuma Dimzi ni izina ry'abana b'abahungu rikaba rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ngo ubucamanza. Nkomezi Avidimzi. Izina ry'umunani dusanga kuri urutonde turasanga izina bita Nziza Eros Madu. Nziza Eros Madu. Nziza ni izina ry'abarundi canke ni izina ry'ikirundi. Eros ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Bagiriki, rikaba risobanuye urukundo rw'Imana. Hanyuma Madu ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Buhindi canke mu Bagiriki, rikaba risobanuye ngo ibintu biryoshe. Nziza Eros Madu. Izina ry'indwi dusanga kuri urutonde turasanga izina bita Irutingabo Drumeil. Irutingabo Drumeil. Irutingabo ni izina ry'ikirundi. Dru ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Bagiriki canke Abongereza ba kera, canke ushobora gusanga rikomoka no mu Bufaransa. Iri zina rikaba risobanuye ntwari. Meir ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo uwukayangana canke se ikintu gikayangana. Irutingabo Drumeil. Kuri urutonde izina rya gatandatu turasanga izina bita Araje Guskibu. Araje Guskibu. Araje ni izina ry'ikirundi. Gus ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye ngo uwashizwe hejuru. Hanyuma Kibu ni izina rikomoka mu Bayapani rishobora kwitwa umuhungu canke umukobwa. Iri zina rikaba risobanuye ukwizera canke uwipfuzwa. Araje Guskibu. Izina rya gatanu dusanga kuri urutonde turasanga izina bita Nzima Airi Davin. Nzima Airi Davin. Nzima ni izina ry'ikirundi. Airi ni izina ry'abana b'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka muri Jamaica, rikaba risobanuye amahoro canke ivyiza. Hanyuma Davin. Davin ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye inshuti. Nzima Airi Davin. Imbere yuko tubandanya urutonde raba ko wakoze subscribe, urabe yuko wadufyondeye kuri like. Hanyuma nimba wamaze gukunda amazina 2 canke 3 ugende twandike muri commentaire nimba ushaye uturiro uzoba ukoze cane. Reka
dukomeze tubandanya n'uru rutonde tuja ku mazina akurikira. Ku rutonde rwa kane kw'aya mazina y'abana b'abahungu akunzwe mu mwaka wa 2026 turasanga Ngabonziza Axel Dario. Ngabonziza Axel Dario. Ngabonziza ni izina ry'ikirundi. Axel ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo data niwe mahoro yanje cyangwa papa niwe mahoro yanje. Hanyuma Dario ni izina ry'abana b'abahungu, rikaba rikomoka mu Baratini, rishobora gukomoka no mu Butaliyano. Iri zina rikaba risobanurwa ngo uwutunze ivyiza. Ngabonziza Axel Dario. Ku mwanya wa gatatu turasanga izina bita Baho Eyan Liol. Baho Eyan Liol. Baho ni izina ry'ikirundi, naho Eyan ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka muri Scotland cyangwa muri Scotland, rikaba risobanuye ngo Imana ni nyembabazi. Hanyuma Liol ni izina ry'abana b'abahungu, rikaba rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana ni urumuri rwanje. Baho Eyan Liol. Mbere yuko tuvuga amazina abiri, reka ntangure kugushimira mvuga ngo wowe ugejeje ahantu uri kuraba aya mazina, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Tuja kurangiza tukaba dusigaje amazina abiri. Nimba tayo uza kuba wakunze mwifuza andi mazina, naho uza kutwandikira muri commentaire. Izina rya kabiri dusanga kuri uru rutonde turasanga izina bita Mfisimana Vanko Irenio. Mfisimana Vanko Irenio. Mfisimana ni izina ry'ikirundi, naho Vanko ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanuye ngo impano y'Imana. Naho Irenio ni izina ry'abana b'abahungu rikaba rikomoka mu Bagiriki, rikaba risobanuye ngo amahoro. Mfisimana Vanko Irenio. Izina rya mbere dusanga kuri urutonde mu mazina akunzwe cyane muri 2026 ushobora kwita umwana w'umuhungu, kaba ari izina rigezweho, ni iri zina bita Muhizi Airi Jaron. Muhizi Airi Jaron. Muhizi ni izina ry'ikirundi. Iri zina ni izina ushobora guha umuntu nyene w'umuhizi. Hanyuma Airi ni izina ry'abana b'abahungu ushobora kwita n'umwana w'umukobwa, ariko iri zina rikaba rikomoka muri Jamaica. Iri zina rikaba risobanuye ngo amahoro canke ikintu ciza. Nayo Jaron, iri Jaron ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka muri Amerika, Irlande na Scotland, hose rikomoka iri zina. Iri zina rikaba risobanuye ngo amahoro y'Imana. Muhizi Airi Jaron. Mwakoze cyane mwebwe mwashoboye kumviza iki kiganiro, tukaba tugarukirije ngaha. Nimba mukeneye urundi rutonde rw'amazina menshi maremare y'aba abakobwa canke y'abahungu, mutwandikiye muri commentaire tubagezeho amazina agezweho 2026. Mwakoze cyane, Imana ibahezagire.